Tugusanze hano ku kibuga Intwari usanzwe uri umukunzi w'umugwi wa Vitalo aho warakuraba imyimenyerezo y'uno mugwi wimirije gukina urukino rw'indwi ya 16 ku munsi w'Imana n'umugwi wa Musongati wo kwidondora abantu bakumenye witwanda. Cyene twandagije Imana Augustin umukunzi w'umugwi wa Vitalo kuva mu 1982 ndawuroreye nkuko ndarimejeje kuyivuga umugwi wa Vitalo wimirije gukina urukino gwa Primus League ruzoyihuza no mugwi wa Musongati ku munsi w'Imana rukaba ari urukino rw'indwi ya 16 nk'abakunzi b'umugwi wa Vitalo mwiteguriye gute runo rukino? Urukino twaguteguriye cyane haba muri staff nkuru tuvuge mu barongozi ba Vitalo haba muri komite y'abafana ba Vitalo turaguteguriye cyane ndetse no kwitere guhabira imyimenyerezo n'imyiza barabona ko bakinyi bafite ishaka n'umwitwarire ko gukina neza ku munsi w'Imana. Kumenga umugwi wa Musongati n'umugwi muri kino gihe utinyitse wara nazanye n'umumenyereza mushasha asanzwe amenyereye higanirwa Primus League Nyongabo Amars ngo nta bwoba ubatera? Ntabwo anabukeye championnat mu Burundi sukuvuga ngo amahese ngo arimenyereye championnat mu Burundi mu yose isa n'iyingana umuntu akuruje guprepara gutsinda irya ntabwo ishaka kudutera kuko twitro yakira wanashaka ni wabo mu matchare batangura iwabo kwanganije gusa ku wundi. Umugwi wa Musongati ni umwe mu migwi ikunzwe cyane mu gihugu cyane mu ntara ya Gitega. Ku ruhande rwanyu nk'abakunzi b'umugwi wa Vitalo mwiteguriye gute runo kino ku buryo musidukana niyonga gushikira umugwi wanyu? Twiteguye cyane kujya abafana turi benshi ingoma nyinshi ibitambara byinshi biza kubakanga turazi ko Musongati ari umugwi ufite abafana benshi nubwo ntashaka kuza kudukanira mu gisagara cya Bujumbura. Warabonye mu rukino ruheze abafana ba Vitalo urukino rwabahuje no mugwi wa Interstar derby iyo mu gisagara cya Bujumbura twarabonye abakunzi benshi b'umugwi wa Vitalo bitabiye rujya rukino. Twizere yuko kumbure muzoza nkuko mwari mwaje mu rukino rwa Interstar. Ahubwo twiteguye gusumvya hajya uko ujya ari match amicale ya derby mugabo nayo iyi ni championnat turondera amanota 3 kugira twegere imbere muri Primus League.